Igice ca kabiri guhera ku murongo wa 18. Turashimira Imana kuba hano kandi bene data b'inyakabari turabashimiye cane, mwatwakiriye neza, Mana ibahe umugisha. Dusoma Itanguriro igice ca kabiri, turasoma ku murongo wa 18. Turaza gusoma kandi Cete Paulo yandika ishengero ry'i Galatiya igice ca kabiri ku murongo wa 20. Uhoraho Imana aravuga ati si vyiza ko uyu muntu yibana wenyene, hinge ndamuronderere umufasha bikwiranye. Cete Paulo yandika ishengero ry'i Galatiya kiriya gice ca kabiri, dusome kuri uriya murongo wa 20. Tumve ico Paulo yabwira ishengero. Nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara si jewe nkiriho, ni Kristo ari muri jewe. Amajambo y'Imana tumaze gusoma hano, twongeye kugaruka muri ca gitabo c'Itanguriro twarimwo ejo, turiko turaba kugira neza kw'Imana n'imbabazi Imana yahaye umwana w'umuntu, mbere twabonye ngo yamuremanye, eka mbere dusanga ngo zamwitangiye imbere yo kuremwa, ko ngo Imana yari isanzwe izi ko iremye umuntu w'intege nke. Imana ngo biramutegurira imbabazi, kuko yari izi ko muri izo ntege nke ziwe azohava acumura. Twabonye ukuntu abantu ba mbere baremwe Adamu na Eva, ukuntu Imana yabagiriye imbabazi mu gihe c'intege nke zabo. Twagiye dusanga ko twese turi abanyantege nke, kandi ko kubw'izo ntege nke, kubw'uwo mubiri w'intege nke tucambaye, twasanze umwana w'umuntu naho yokwezwa gute aguma asubira muri kamere y'intege nke. Ariko twarashimiye Imana, twagiye dusanga ko kumenya Kristo kumwizera ari uguca mu cagezwe c'abantu, icagezwe c'isi. Kandi twarashimiye Imana, ejo turanezererwa cane kubona Imana yaradushoboje guca mu cagezwe c'isi, mu cagezwe c'imiryango, mu cagezwe c'abantu, mu cagezwe c'abatunzi, mu cagezwe c'abize, mu cagezwe c'abiyita abakomeye, mu cagezwe c'abanyarucari, tukamenya Kristo. Mana yarakoze cane. Umwana w'umuntu rero kugira ngo aboneke, hano dusomera ijambo ry'Imana, ngo Imana iravye Adamu, ngo ibona si vyiza ko yoguma wenyene. Hari hageze ko imukorera iki? Hari hageze ko imuha umufasha canke umugeni.
tubivuge neza, tuvuge umugeni kuko birafise iyo byariko bitera bija. Imana ishimwe. Muri ubwo buntu Imana yagiriye umuntu harimo ikimenyetso gikomeye cyane c'umugeni azohava ataha akaja kubana n'umukwe wiwe. Mana nishimwe. Kuko ivya Adamu na Eva vyo mw'itongo rya Edeni ntibitegerezwa guherera mu ntege nke, ariko kubana kw'abo bantu gutegerezwa gusozerwa n'ukubana kw'ibihe bidashira. Imana yerekanisha amaraso ya Kristo ko yasubije ububasha icaremwe muntu kugira ngo abo bantu, haleluya, kugira ngo uwo mugabo n'umugore bazobane ibihe bidashira. Kuko nabo cari ikigereranyo c'irindi hanga rikomeye ry'uwundi muntu akomeye yamanutse ngo yironkere umugeni. Ijambo ry'Imana tugira tuvugane hano niri rivuga ngo mu rupfu rw'umubiri havamwo ubugingo. Kugira ngo Adamu aronke umufasha yabanje gupfa. Kugira ngo aronke umugeni yabanje gupfa. Umugeni w'ukuri ava mu rupfu rw'umugabo. Handitse muri Bibiliya ngo Imana imaze kuvuga ngo si byiza ko uwo yibana wenyene, haca handikwa ngo reka ndamuronderere umufasha. Ariko umufasha caboneka gute? Imana ibanza kumwica. Bibiliya ivuga ngo umusinzirize ubutikoma. Gusinzira ubutikoma uba wapfuye. Nabirya bagira muri anestesi, ku bisanzwe umuntu aba apfuye. Iyo baguteye anestesi nk'ukiri umuntu uba wapfuye. Hari mbere n'abaca bagumayo bakagirira. Eva yapfuye mu rupfu rwa Adamu. Bibiliya ivuga mu mfunyafunyo ngo imusinzirize ubutikoma, ngo arasinzira. Ico gihe Adamu yari yapfuye. Imana ikimukuramo urubavu irukuramwo umugeni. Namabwira abana banje, abasore banje turi mu miga yabo, kugira ngo uzoronke umugeni umenye ko azova mu rupfu rwawe. Twariko turavugana n'abana mu miga yabo, uri umuhungu niba uriko uragera mu bigero ukaba witeze ko ejo uzoronka umugeni, umenye ko azova mu rupfu rwawe. Utegerezwa kubabara, ukaruha, ukamererwa nabi kugira ngo uronke umugeni. Biretse babandi baca hatariho nabo bafise umugeni pirate, agaca yora ku nzira, urya siwe. Umugeni mwiza ava mu rupfu rw'umugabo. Kandi ibyo bintu byarabandanije kuva kuri Adamu, bica biba umugisha w'umugabo. Sinovuga ko n'umuvumo, oya n'umugisha w'umugabo. Aha abagabo bose bari ngaha bo gushingira intahe kugira ngo agere ku kiringo aho co kuzana umufasha akamushira mu nzu, yokubwira ko yapfuye kabisa. Kubwira ko yapfuye. Nico gituma nanabwiye abantu, ndababwira ntiwisiga amavuta k'umugabo rimwe na rimwe no kuyonona, kuko umugabo ntiyahawe kwisiga amavuta. Nico gituma umuntu w'umugabo mu maso yiwe aba amaze kuja amavuta, kuko amavuta y'umugabo ni cuya.
no mw'ijoro kumubira aho uri hose uri kurabira naho mwishaya abagabo bariko barabira kandi ukisiga amavuta uri umugabo nta masaha 6 uwo yamara utayakuyeko mbere aca batera n'ingorane agaca akorokera mu maso akamuze akayakurako n'ingoro kuko ntiduhindura ico Imana yavuze. Haleluya. Amen. Murabona abagabo bagira ibintu ataco bimaze ugasanga ariko ariyambiza nk'abagore. Ndamwitegereza nk'ico ukoze n'ubusa. Benshi babigira bene abo n'ibinebwe ntibakora kuko umugabo akora ntakeneye amavuta kuko mu maso habo hama hariko amavuta bayagayana nicuya kandi ico cuya kenshi gitumwa n'iki? Gitumwa n'imashini iri muri bo mu bwonko iguma ikora umwanya wose. Umutwe w'umugabo uguma uriko urakora umwanya wose naho abaryamye aguma mu vyiyumviro, ivyo vyiyumviro bica bishuhisha rero mu mutwe agaca agira icuya. Ivyo vyose n'urupfu kandi sinzi murazogabira canke mu bitohoje. Nico gituma abantu b'abagabo ngo kenshi bataramba kuko umutwe wiwe uruha cane. N'umugabo amera imvi n'ingoga kubera urupfu aba ariko apfa. Kabona umugabo wawe ataguye kumera imvi umusame n'ingoga ariko aragenda sabara abagabo barababara. Mana idufashe. Uri umuhungu uzomenya umugisha wawe nukuruha kandi uri umugabo uzomenya umugisha wawe nukuruha ukaba utabizi icuya umuryango uzoguherana. Wa mugeni wawe wahabwa n'Imana azohava afuta. Muzosome neza. Adamu niwe yabwiwe ngo iryo tongo urariri muri nzigame ntivyabwiwe Eva. Sabara hajya kuruha turorera ubuzima bw'ivyaro vy'umugore. Abagore ntibaremewe kuruha. Araryohewe koko umugore ntiyaremewe kuruha kuko n'ingufu Imana yamuhaye naho yogerageza akiga na karate ntagira ingufu nk'iz'umugabo. Niyo azirose zihera n'ingoga kuko izi wiwe ingufu z'umugore si iz'umubiri. Ingufu z'umugore zirahabwa hanze. Ingufu z'umugore ziri Imana yazishize mu vyiyumviro binyaruka. Nico gituma badasaza n'ingoga. Umugore niyo umubajije ikibazo ntiyiyumvira cane kwishura uko nyene kandi iba ari nyinshi. Iranyaruka n'izigitaka. Madame itongo tubigure. Ati numva toriye. Kubera iki? Nta mpamvu ni nta n'ibindi vyinshi. Toriye turireke. Ni umugambi tubureke. Kandi ukawuhatirako ejo uzokomere. Nuko Imana yabaremeye. Nta mugore ubaza ikibazo bakubwire ngo nzokwishura agiye kuvyiyumvira. Nta n'umwe. Aba bafise sabara yaba bazi umugore tigebe umugambi ubona ko ukora ngo akubwire ngo reka nzoguhinyisha ugiye kwiyumvira ntibibamo. Wewe yishiranya akakubwira ati tukore cyangwa akakubwira ati ureke kubera iki? Rero mvawumvire aca yigiye kandi ejo ntuzomubaze ngo mbe warabandanye kuvyiyumvira toya niyumvira iki sinakwishura nakubwiye ko Yesu asifiwe. Amen. Asante papa. Niko Imana yaremye umuntu. Umugore ntiyari yaremewe kuruha. Uwaremewe kuruha
n'umugabo wewe uruhe bwiwe Imana yawushize mu kwibaruka ntiyongera kuruha yibaruka ngo yongera kuhishura ubuzima yo bapfuye kabiri nico gituma abagabo iyo umugore wawe afise inda uzumunezereze cane waba umutwengesha kugira ngo aruhuke. Reka dusubire muri iri jambo. Uhoraho ngo abanza kwica Adamu akuramo urubavu akuramo umufasha. Mu rupfu rw'umugabo niho hava umugore, niho hava umugeni. Umuhungu atagomba gukora ngo aruhe ateba kubaka urugo, ariko ukora cyane yubaka urugo n'ingoga, kuko yapfuye rwose. Ko apfuye cyane rero harageze ko urwo rupfu rwiwe rukamumufasha. Kabona umuhungu wawe adakora ntumwitege ngo adorongore, azoguma mu mashiga yawe kugeza tebisha turi kugaza. Ibyo byose icyo cyabaye kuri Adamu cyangwa ikigereranyo cy'urupfu rw'Umwami Yesu yagira apfe ngo mu rubavu nkahamwe hafi y'igufa rya Eva havemo umugeni wiwe ari we shengero. Burya gikomeye ntiyari kuvamo umugeni. Kugira ngo umugeni wa Kristo aboneke, Yesu yategerezwa gupfa, umubiri ugapfa, kugira ngo icy'ubugingo kiveyo. Haleluya. Ego kabisa. Ababyeyi barabizi. Muvyeyi ageze kwibaruka arumva biheze kugira ngo atange ubugingo. Niko Kristo kugira ngo tuboneke yategerezwa gupfa. Ndamwibuka afashwe n'ibise byo kubyara ishengero. Uwo munsi yiriranywe n'abigishwa biwe baradugana i Yerusalemu. Bageze mu nzira arababwira ngo atatuma ntabo yavuze amazina ngo atuma abigishwa babiri ngo twitangire muze hajya imbere, murahura n'umugabo afise umubindi, mumubwire ngo umwigisha aragutumye ngo asangirira hehe ivya Pasika n'abigishwa biwe. Bamubonye koko bagiye baca baramubona, baramubaza ngo saki ivy'Imana ni vyiza, ibizokubako vyose birateguwe. Imana ishimwe. Ibyawe byose birateguwe. Aho uriko uraca mu nzira y'Imana yahejeje. Nta muntu atahura ingene iyo nzu basanze n'umusezero uriyo. Basanze isezero. Arababwira ngo genda, arabarangira icyumba cyo hejuru muza gusanga gisezero. Aca arababwira ngo nimuze, aca bashikana muri ico cyumba kimaze gusasa. Ntiyagishashe ubwo nyene cyari cyateguwe. Oh, haleluya. Ijuru rirabiteguye inshuti z'Imana ngo integuro zaraheze. Riri pre kwakira umugeni. Imana ishimwe. Ashitseho rero ngo ahera bavuga ko iboba bahinjiye n'isaha 12 z'umugoroba. Atangura kwigisha ngo yigisha amasaha 6. Bwari ubwa mbere agirisha seminari abakozi b'Imana igaruko. Anabaraga abasigira amasezerano, abaha ibikoresho byo kuzoragira ishengero. Hajya niho yakiriye abigishwa biwe.
anabasubiriramo byose uko byagenze. Babona atangiye kuhaguruka. Icyo gihe ngo yarahejeje gusenga isengesho nk'umuturagaro, ngo bumvise umenya n'umuturagaro. Babona umwanya ugeze, inyigisho irikata, acarangamiza hejuru avuga ngo ndagushima mwami w'ijuru n'isi. Egome ndanonosora igikorwa wampaye. Bana bawe urabampa. Narabazigamye nta n'umwe yacitse. Atari wa mwana kuranduka ngo ibyagezwe bishike. Data ndaje kuri wewe shimagirisha bwa bwiza nabitsise. Mwijuru ritari navuga uko nyene ngo ndagushikushimagire. Acarabandanya ngo warabampaye sabisi ubusisengeye abisi sengeye abo bampaye kuko ari abawe. Data ntuci wadungana bareke. Ndasengeye n'abazonyizera kuko ijambo ryawe. Ahejeje iryo sengesho ngo niho yaciye afata amazi, babona arahagarutse afashe umubere, arambaye anakenyeye. Haleluya! Wabamenyeshe ngo naho mvuye hano ndacara umukozi hagati yanyu, ndacakorera umugeni. Warakenyera acatangura kuboza, araboza arabahanagura, araboza arabahanagura. Wacaravuga ngo ko ndabibakoreye n'ubwisobuja namwe murabandanye mubikora. Ngo vyari iki? Kugira ngo abakozi b'Imana baze bozanye ibirenge. Haleluya! Ibigora mu gikorwa ntibibura, murozanye ibirenge. Ntibibura musangiye intambara, murozanye ibirenge. Baririmbye murozanye ibirenge. Nta munyengomezi arimwo, mwahamagawe muri abanyantegeke. Ukamubona uramwoza ibirenge, uramwihanganira. Nawe ariko aragwana, musengera azonesha. Ntumwaranatse, ntumuvuna amaguru, uramuhanagura. Saba. Bene data bo muri groupe mwahamagawe muri abanyantegeke, murozanye ibirenge. Ntihagire ico muzopfa mu nzira. Ubona umunyantegeke mufashe azimuneshe. Neshe shengero ry'Imana muneshe, naho muri abanyantegeke muzoshika. Ahejeje gukora ico gikorwa, igise kiba kiratanguye, arahaguruka ngo arabuyabuya biranga. Arabuyabuya arababwira ngo igihe kirageze girashirwe mu maboko y'abanyabyaha. Aravuga ngo muri mwebwe harugira yice, ariko n'ababaye yabatavutse yaragize amahirwe ariko ko yapfutse arakora. Arabuyabuya ise cari gitanguye. Acatangura travail. Niho yatanguye travail, abibaruka muravyumva. Ico gihe wanka ibintu vyose. Saba. Ico gihe n'ukuntu uramushagurira, nahakuhaye umugisha. Yesu aranaterwa biramugora, carabwira papa, abwira se ariko papa, ahagende ntabwo niburyo ntegerezwa gupfa. Arapfukama arasenga, abanza yiyambura abandi bose tumusigane ntibabyumve ndabisenze. Hariho amajambo yabwiye Imana akomeye cyane, hajya nayo yabwiye abigisha ariko byinshi. Arapfukama ariko papa, ahanyene ni hamwe.
arabuyabuye aragaruka. Hajya ntiyaraje kuraba ba Petero, yari muri travayi, cyari giseke bambuye. Araza asanga Petero aragifite uraryamye, ngarushe bamwe biranse kubacungura bimbamwo, ngaravyemeye ariko kubw'umubiri biranse. Mfasha Petero, hajya ntawe ufasha uwundi. Ise harura tutitwara mu mitwe gusa. Nawe umugabo ukikangura kubuya muyatimurwa yegaye mana yamwiki, ariko nta kindi ngufasha. Nakwa Petero tufasha. Petero yari gufasha iki kiruko koko hajya yari kumufasha. Rasubiye yatuka aha nyene gapfa. Aragaruka amasaha yari kwaregereza kuko we yari Imana yarabona aho bageze. Ariko papa hajya nyene bajya ngiramse asubirayo atepete birase ubu gitera gatatu buragisha papa noneho bageza inyuma y'uko uramureke nyine byahetse. Charavuga ngo papa niba ndinda gupfa ivyo ugomba nibiba ari byo bikoreka ndemeye yewe Imana gukira mu manure n'umumarayika azaguha kunesha. Charahaguruka bira Petero nabo mubona nonampeyi nihate sinongere simbengimu babaza arumutima. Baba barafashe, baba barakubise, baba baramwagirije amakosa, baba bamwagirije ibyaha byose twakoze arahora. Baba barashyize ku musaraba ahavugira amajambo akomeye, yongera arasubira yumvise kagira gace arakomera urugo papa urampeje. Imana ibiseri kirihore hanyuma aravuga ngo papa ndahejeje gucungura abantu. Alleluya. Iyo twarivuze isi kirasaduka ngo yarivuze ko uwandemye niwe ngira nakire ntibishoboka. Yari reporte y'ubyaremwe, ibyo yaremwe byose biri reporte ngo databuze nabo mufise ndamushira. Inyenyeri ngo zishobora kwaka apfuye, izuba ngo ndacakiriza nte bise databuza biratsi. Ntigabaye ngira kabiri byaratsinye, habaye reporte y'ubyaremwe Imana iravuga ngo ntibishoboka uwaturamye ko apfuye turacakiriza abandi. Ariko kubera ryasengesho yavuze ngo singusabye mu bakura aha, ndasengeye n'abazonyizera. Birabiye data ngo n'iryongere ryake ba Petero barongera ishengero. Alleluya. None munsi ryatse ngo twongere tuvuge ijambo ry'Imana bene data. Iryatse ku bwacu, rirashaka ku bwacu, ryatse ku bw'abakozi b'Imana. Umunsi tuzoba dutashe tuvuye mu isi, hazocongera hamere porte y'ibyarika byose bice bizima. Stefaniya aravuga ngo uwo munsi uzoba ari uw'ubutsinzi nawe. Tuzovuga ngo papa umuco waheze uravuye mu isi turamuzi. Tuzovuga ibyaka byose bizime, bizovuga ngo noneho
wahise uraheze. Twavuye mu gise gikomeye, twavuye mu rubavu rw'umwami Yesu apfuye. Wa musoda amaze gutobora, haca havamo umurindi ukomeye amaraso. Ayo uyishutsemwo abo mugeni. Abana bose umugeni, kandi nyuma y'uwo mugeni nta wundi. Murabyumva bene data? Ejo twaravuganye tukabona abanyabyaha duvuye aba banyamahanga tukava iby'agakiza bizaba bihetse. Namwe soma ahantu Pawulo yari karavuga ngo iyashoboje Petero na Yakobo na Yohana kubwira ubutumwa bakebwe, nizoshoboza kumubwira abanyamahanga nabo. Iyashoboza abera ba mbere gukora igikorwa cy'Imana, niyo ushoboza natwe abo mu mpera y'ibihe gukora. Nimurebe, Imana yabanye na ba Yakobo, yabanye na ba Petero, yabanye n'intumwa za mbere, niyo iri kwidukoresha kandi izobana natwe dutahana umugeni. Tuzotahana. Turi umugeni wa Kristo. Kijya kimenyetso cy'ugupfa kwa Adamu cyari ikimenyetso ko hari uzorondera umugeni, azopfa umugeni akava mu bavuri. Ni Kristo umwana w'Imana nzima. Nk'uko abo bageni babaye muri Edeni, isi nziza, niko umugeni wa Kristo yateguriwe isi nziza, azoba mu bihe bidashira. Amen. Kugihe badacumura bari kuhaba ibihe bidashira, ariko kubw'icyaha igihe cyo kuba mu mahoro kiragabanuka. Nimurebe, turaziga aho hirya mu ijuru. Rero ndababwire numva umenya ijuru riri hagufi, cyo numva umenya ntabwo hirya. Pawulo ibyo yavuze ni ukuri. Yavuze ngo hamwe ijuru ndagiyumva umenya ndarikorako kubwo kwizera. Cyo numva ari hagufi. Hari igihe mpora numva ijuru rimbereye hafi, mbere nkavuga ntigira ndangije, noba ngira mfe. Nkumva rindi hagufi, nkumva hari gatoyi tugira tugende. Emwe mugeni wa Kristo nimuremere, umukwe wanyu ari hafi kandi arabakunda cyane, n'umwami w'abanyantegeke. Nanyumvise ejo turababwiye nawe nimureke amanyama y'isabato n'iy'ibiki n'iyibyagezwe, kura ayo manyama. Mweho nimushimu w'abapfuye akabazurukira Kristo, ibindi abo yandi manyama muyareke. N'abana ba Yakobo byarabananiye. Mweho mwizigire Kristo yapfuye akazuka, ariko turabana n'Imana. Ariko murabona ubu buhigwe twagiriwe tukitwa umugeni wa Kristo. Murabona ibitombora twagize. Ndabifuriza kutabivamwo. Muri uko rero ni kumukristo kugira ngo amenye Imana neza, arinda gupfa nkiriho. Ni Kristo ari muri jewe, kuko amanyama ya Pawulo yari yapfuye, byari byaheze. Umuhungu yari yize cyane, Igihe yaza guhama abana b'Imana yari aherutse kurangiza university ikomeye cyane, aho yari yigishijwe na Gamariyeri. Yari ahejeje kuronka diplome ikomeye cyane muri ekonomi. Agenda n'amanyama y'ubusohotse ishure umu-universitaire, ariko ahura na Kristo umwana w'Imana. Amanyama arahera, ashima Imana.
niko umuntu atarahera amanyama y'umubiri aba atarapfa, kuko abatarapfa ubugingo ntibushobora kuba muri we. Ukiri umuntu w'inzigo, ukiri umuntu w'amanyama, ukiri umuntu udakugwa kw'ijambo, ukiri umuntu akora bijya bibi byose, ntushobora kuronka ubugingo muri wewe, kuko umubiri kameremere yawe utarapfa. Petero kugira ngo aronke ubugingo muri we yabanze gukizwa. Yari yarakijijwe, ariko Petero bari babaye mu gihe c'Abaroma, nibo baganze i Yerusalemu, bari baratoteje Abayuda. Ibi by'Abayuda byo kurwana babifashe kuva kera, babyigishijwe n'amagorwa. Petero kuko yari azi iryo hanga ribayeho mu rwango, nawe yari amaze kwizera Kristo, acaza kugura imbugita. Ubundi munsi bari kumwe na Yesu arazisukura, ati mwana wamboneye utuntu, utwo ni uduki, hataha gacagura n'izindi. Hari abantu bakizwa kamere ntikire, hataha gacagura n'izindi, peti zo n'izindi. Aba bantu turi mwoza mukama, natwe turabaza abantu turi kumwe, ntabwo gushyira gacagura n'izindi. Usaramuga tikete, byose tukabona uragowe ntacyo gumya n'inzo ziramaze. Kandi boneka ko yakugendana ku itako. Hari abakristo n'aho bakizwa bafise ibimeze nk'imbugita bagendana zo gusogota bene se, zo kwica bene se. Kuko kenshi abakizwa bicwa n'abandi, kuko niwaza hamukura, niwaza ukuntu amuhenda mu masengesho bariko aravugishwa. Aha hari abahevye amasengesho kuko yahuriyeyo n'abafise utubugita, baca bamuvugishwa ko ari umunyabyaha, baca baramwagiriza ngo abandi n'ibyaha zitabaho, ari mu masengesho ngo biranutse, ingo zizikira. Abasenzi bafise utubugita wahanda nimufa ko hanuka, abanyabyaha buzuya. Wewe unanukiwe, mpwemu w'Imana yazanye abo bantu atanukiye, usumba Kristo yiyegereza abanyabyaha. We birakunukiye, wanjyawe wankoze iki? Ninde yagutumye kwirukana ishengero rya Kristo? Ngwame umuratera imasi ugasanga niguragarira kabuza. Ngwame wahabereho abanyabyaha, ari umuntu ngo musambanya akomeye, nawe ni umukobwa ariko arisengera Imana ngo Imana imuhe urugo, kugira ngo ntihagire uzomutumbera gaca atangura kumuvugishwa ko afise inda, aba afise ukubugita. Kanivugire Petero, Yesu aramubaza ati izo mbugita n'iziki? Kandi yaruhiye kuzikoresha, nutazi kuno munsi uzozikoresha. No munsi nutihana, izo mbugita uzozikoresha. Ntibafashe Kristo, yaciye akura yimwe, abahimbuye ugutwi Pete, zo mbugita zari zikora iki? Pete nivyo utanguye. Aratugumira ayisubizako. Ico no munsi ukaba nka Petero, ukayisubizako, ukayinyegeza mu maraso ya Kristo.
ntuzurica bene so. Mpwemu w'Imana ndamukunda aragoye. Aha hari ico yabonye, aha hari abamaze bagenzi babo, aha hari n'abahevye ibikorwa kubera babacumuzi n'ubwite. Nutihana, Yesu yabwiye Petero ngo Petero ndakubwiye umuntu wese abagura imbuga itazocumitwa kandi nizomwica. Umuntu rero kugira ngo aronke ubugingo Imana itanga ni mpwemu yera, nuko aba yarahevye icyaha. Umubiri w'icyaha uba warapfuye, amanyama yaraheze, ubwibone bwaraheze, mpwemu yera akabona kumanuka muri we akamuha umugisha. Imana ibahe umugisha. Tugomba dusenga Imana. Turi abana b'Imana, turi umugeni wa Kristo. Sinobamanikisha amaboko ngo abazi ko ari umugeni ba Kristo, kubwo gutinya mwarimu kuraba wopfa kumanika ukabubesha. Si ngombwa ko mubesha imbere ya Databuja, ariko ngomba mvuge ngo umuntu azi ko atakiri umugeni wa Kristo kuko hari icyaha yakoze, hari ikikugira umugeni kandi n'amaraso ya Kristo. Uwahaguruke aze yongera yisukemwo, avuge ngo Databuja ndi umunyabyaha. Uko niko gutsinda kw'abana b'Imana. Intsinzi y'abizera iri mu maboko ya Yesu. Oh, haleluya. Aba baririmbyi niko bamaze kuturirimbira. Intsinzi y'abizera yarabonetse, ni mu maraso ya Papa. Ayo ni meza, kandi ndashimira Imana ko ayo maraso no musakiriho. Haracyari hari iriba rinini kugira ngo uwisukamo wese aronke ubugingo. Imana ibahe umugisha. Tugomba dusenga Imana niyoza tukamusengera. Haguruka wizane wewe nyene, uvuge ngo Data ndi umunyantegenke naracumuye. Iki ni igihe gikomeye cyane, umwanya ukomeye cyane w'Imana. Nawe wacumije ubugita ugacucumura n'umuntu, niwamara kwihana iryo shavu Data azogucira urubanza rugukiza, kuko nawe waciye ucumura. Bema muzi ko n'uwamenye Petero ngo yari inshuti y'ute yaciye ugutwi. Uravuze ko ariko Petero urahakana n'ingene wari ukwiciye umuntu, ngo yari inshuti yiwe. Aravuga ngo ntuhakane wa mugabo, mbese wowe wagiye ukwicira umuntu wamuciye ugutwi? Mpwemu yera niwe ariko arakubwira ngo none nawe ugume wicaye tubibuke ibyo wakoze. Imana ibahe umugisha nshuti z'Imana muciriye bugufi Kristo ko niko kunesha. Oh, haleluya. Icyubahiro Papa.